ashimwe. Dusangire amajambo dusanga mu cete Paulo yandikiye Ab'i Filipi igice cya 2 umurongo wa 14 n'uwa 15 haravuga ngo mukore byose atakwidodomba ataguharira kugira ngo ntimugire umugayo canke akarohe mu bana b'Imana batagira agasembwa hagati y'abiki gihe bagoramye mu bibi by'uburyo bwose banduye mukababonekamwo mumeze nk'amatara yakira mu isi. Sangire ijambo rivuga ngo agakiza kabonekera mu ngeso. Paulo yandikiye aba bakristo b'i Filipi mu gihe yari ari mu munyororo abahanura gushishikara bashitsi iby'agakiza kabo bahinda agashitsi, nukuvuga gukora ibikorwa byiza byose bigaragaza ko bakijijwe kandi ko batinya Imana. Arababwira ati yamara siyo ndihiyo gusa ariko nubu nahari murushirize. Hariho abantu bakora ibikorwa byiza iyo abo bubaha bababona, cyangwa ugasanga abakristo bakora neza baragaragaza ko bakijijwe iyo abavyeyi babo mu buryo bw'imwemu bababona. Bene abo bantu baba bagomba kunezereza abantu, ariko icyari kidukwiriye nuko dukora vyose mu ntumbero yo kugira ngo tunezereze Imana. Abadukurira abavyeyi bo mu mwemu canke mu mubiri batubona batatubona, twari dukwiye gukora ivyiza. Ubwo nibwo bukristo bw'ukuri. Paulo arandikira aba bantu b'i Filipi arababwira ngo mukore vyose atakwidodomba ataguharira. Ivyo ari gutuma ab'i Filipi bidodomba canke baharira birahari. Kubona Paulo yarafunzwe bari kwidodomba kumbure kubera bababaye, bagaharira kubera kumbure yabasigiye abakozi batubaha nk'uko bamwubaha. Ivyo byose byari bituma bashobora kwidodomba bakongera bagaharira. Arabahanura ngo ivyo bibazana ko umugayo n'akarohe. Icyari gikwiriye nuko mu abana b'Imana batagira agasembwa. Arabibutsa kandi ko bahamagawe nk'amatara hagati y'abiki gihe bari mu byaha byinshi bitandukanye, nukuvuga inosi y'umwiza. Twebwe abakristo turamatara, ni navyo Yesu yavuze yuko abamwakiriye bahinduka amatara n'umunyu w'isi. Rero ni twebwe bo kubonesha, kandi kubonesha sukundi nuko gukora ibikorwa vyiza, ingeso zacu zikabizishingira intahe by'ukuri yuko turaba Kristo. Wewe sinzi rero uko vyifashemwo uno munsi. Paulo yarahanuye abigishwa biwe ashaka kubabwira abantu bazobaza ko bifata uko batari, mu yandi majambo bindyarya. Arababwira ngo muze mwirinde abigira bavugishwa bazoza kuri mwebwe bambaye inshato z'intama ariko indani aramabingira. Acarabahanura ababwira ngo abo kugira mu bamenye neza muzobamenyera ku vyo bama. Njuti yanje nagira ndakubwire yuko abaturaba batubonera ku vyamwa turiko turama. Ivyo vyamwa nizo ngeso zacu, ni inyifato tugira iyo turi mu bandi, cyane cyane bataramenya umukiza, batumenyera ku vyo twama. Kandi burya ingeso nziza ziravuga ubutumwa bwiza cyane gusumba amajambo. Nuko wiyubare ingeso zawe ntizibe zitukisha izina rya Yesu Kristo, ariko zibe izikwegera abantu kuri Kristo. Yesu abahezagira.